Haleluya, haleluya. Ndabaramukije gose mu izina rya Yesu Kristo. Umunezero mwinshi cyane gose gusangira ijambo ry'Imana. Ndanezerewe, nitwa Akade Shimirimana. Benshi banyita bazi ku izina rya Man of 45. Nkaba nkorera mu gikorwa cy'Imana aho bita ku Musenyi muri province ya Bubanza. Nkaba njejwe igikorwa cha Eweke Ministry ku Musenyi. Nkaba ndongwe n'ishengero. So tunanezerewe cyane gose mu buryo bukomeye kubana namwe muri no gahunda nziza cyane y'ijambo ry'Imana. Ndagenda kugore kabisa muri kano kanya gato dufise unyumvirize mu buryo budasanzwe. Abantu benshi barumvirije ibintu kanaka bicabira bahindura canke bibazanira ubuzima bw'ubwiza mu buryo budasanzwe. Ico rero wumviriza canke ico wemera kumviriza nico ucikaco. Ndagutumiye muri kano kanya gato, ndaguteye intege cyane ngo nyumvirize mu buryo budasanzwe. Nufata yo kumengo na ka video tout simplement ariko karashaka kuba ka video gahinduruza ngo mu buryo bukomeye cyane. Numere nkanje kera cyane narakizwa, nakunda kubona radio Vyizigiro nari nzi chaîne yayo, naca ngerageza kuhanyarutsa kugira ngo sinda humvirize kuko natinya ko bavuga ibaba bimfata cyangwa binkora ku mutima. Mugabo ndashima Imana cyane ivyo nagaya kera uyu munsi vyangize umuntu adasanzwe kandi ndahimbaza Imana cyane. So ndaguteye intege vy'ukuri, ndaza kugusengera kugira ngo ibintu byose nimba ari ikintu kanaka mu buzima bwawe ukeneye kubona kiboneke mu izina rya Kristo Yesu. Ndizere ubushobozi bw'Imana ko ahantu hose umuntu ari ushaka kumukorera mu buryo budasanzwe. Warahezagiwe cyane. Dushaka dusangira amajambo y'Imana adasanzwe. Nahaye umutwe w'ijambo bwa ngo ubushobozi bugaragara. Ubushobozi bugaragara, ubushobozi bugaragara. Mu bihugu bitari bike turafise abantu benshi binjira mu eglise canke abantu basenga canke bavuga ko bizeye. Mugabo by'ukuri bagenda kora ubuzima bwabo ugasanga busa n'ubw'abantu batarizeye. Parce que ugiye kuraba umuntu avuga ko asenga kijijwe yuzuye nkwemuye uza gusanga n'umubu umutera ubwoba. So birashaka gusigura yuko tugomba kugira ubushobozi bugaragara. Abana nabo abakristo canke abaporoti benshi twuzuye ku majambo tuvuga, twuzuye ku majambo menshi n'amateori menshi. Mugabo ni vyiza yuko asangwa vy'ukuri umuntu yarakijijwe agaragaza ubushobozi mu buzima bwiwe, kuko twakiriye ijambo ry'ubushobozi, twakiriye Kristo ahindura ubuzima bwacu. Ni vyiza nimba warakiriye Umwami Yesu, nimba warakijijwe, ndikubona bwana umuntu yakijijwe, ni vyiza ko ugendana ubushobozi bw'Imana naho nyene bugaragara. Parce que twarabonye abantu benshi bavuga ibintu vyinshi cyane, mugabo ugasanga vy'ukuri ubuzima bwabo nibugaragaza ico bari. Niyo mpamvu twige rero ubushobozi canke ubushobozi bugaragara. Nico gituma ninaheza alafe ndaza kugusengera kugira nimba ari ingwara, nimba ari kibazo kanaka, nimba ari mariage wifuza kwiba, ndavuze ngo mu izina rya Kristo Yesu biraza kugenda neza au nom de Jésus. Ko tuvuga ubushobozi bugaragara ni ikintu kiza gihindura ubuzima bw'umuntu. Reka mbaze kwanza ndaguhe definition y'ubushobozi. Mbega ubushobozi ni iki? Canke insiguro y'ubushobozi. Ubushobozi n'urugezo kanaka rw'inkomezi Imana ishira mu muntu rumubashisha kubaho ubuzima buri surnaturel. Nagera kugira ngo n'urugezo kanaka Imana ishiraho canke Imana reka rukaba mu muntu kugira ngo rumushoboze kubaho ubuzima buri surnaturel. Nivuga ngo ubuzima burengeye iby'amaso y'abana b'abantu. Wakujya tuzi Yesu yigeze ugendera ku mazi hejuru, ubwo n'ubuza buri surnaturel. Akujya tuzi abakozi bo muri Ancien Testament bavuga ibintu kanaka bigaca biba directement. So nagenda kugira yuko rero ivyo bintu byo kuri Kristo iyo amaze kuza mu buzima bw'umuntu, umuntu agomba kwizera yuko ingwara ibibazo kanaka abifise ku burenganzira canke afise kubihonyanga mu buryo budasanzwe. Ko yavuze ngo ndabahaye ububasha bwo guhonyora inzoka na sikoropiyo. My Jesus. Iyo ivyo maze kubitahura gutyo ucaho widegenja ufise amahoro kuri nos. Birakunda ko umuntu agira amahoro kuri nos mugabo mu gihe atahura ubushobozi bw'Imana bugaragara mu buzima bwiwe. Reka twisunge iri jambo dusanga muri Yakobo igice ca 5 ku murongo wa 17 n'amajambo adasanzwe ndashaka kunyumvirize. Havuga ngo Eliya yari umuntu ameze nkatwe, asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Yongera gusaba ijoro rirekura imvura, isi imeza
imirima yayo. C'est très important cyane. Bivuga ngo Eliya yari umuntu nkatwe kugira ngo Imana twumvishe ko bijya bintu Imana yakoranye n'abantu bo muri Ancien Testament. Uyu munsi ho nagahita kuko kijya gihe muri Ancien Testament Imana ntiyabana n'abantu muri bo, Imana ntiyagena n'abantu muri bo, ahubwo Mpwemu Yera bivuga ngo yabaza ko kabushungu, donc umwanya umwe. Ariko two bivuga ngo turi insengero z'Imana, turi ingoro za Mpwemu Yera. Mpwemu Yera aba mu buzima bwacu. Ni gute umuntu Mpwemu Yera mugendera rimwe na rimwe mugabo ashaka kubwira imvura, my Jesus, ashaka kubwira ngo imvura ngo ihagarara, igaciyagara directement. Hama twese turabona abantu bavuga ko bizera Yesu, bafite ubuzima bw'Imana muri bo, mugabo ugasanga by'ukuri ubuzima bwabo ntiburi ko buragaragaza. Umuntu ashaka kuba yarakijwe imyaka 10 mugabo atarasenga na malaria, imyaka 5 ataragira ubuzima bwiza umuntu, ubwo suza my friend. Cyo twaje kugira ngo ubushobozi bugaragara. Bivuze ngo Eliya yari umuntu nkatwe, yari ameze nkatwe, mugabo ngo asenga Imana, imvura irahagarara. Erega urashaka gusenga Imana, urashaka gusenga ibintu kanaka bigahagarara mu buzima bwawe. Ibyo udashaka ko bitaba birashaka kutaba kubera ko uri umwana w'Imana wategetse. So ari ibintu kanaka tubwira Imana kwikora, nibindi turekera ngo dutegeke ko dufise ubushobozi, dufise the authority ku bintu kanaka by'umugwanizi. Rero uyu Eliya birivuze ngo yari umuntu nkatwe, hama acahagarika imvura. Ndavuze ngo utangure guhagarika ibintu kanaka bikwangamiye mu izina rya Yesu, utangure kubihagarika. Mugabo bigenda gute? Nuko utahura ubushobozi bw'Imana ku buzima bwawe. Kana kubwire rero none kubera iki abantu benshi babayeho ubuzima muri busanzwe kandi bafise Imana muri bo kandi barakijijwe, habaye ingorane nyabaki? Nibaza yuko ikintu gikomeye cyane tugaturabe ibintu bishaka kuri bibiri. Ingorane sahabaye kugira ngo vy'ukuri abantu bari mu buzima busanzwe aho umuntu uno munsi umukizwa aragwara, umupagani aragwara, umukizwa arakena, umupagani arakena, mengo n'ubuzima busanzwe. Kandi abantu benshi rero babifata nk'ibisanzwe kamengo niko buzima bwa misi yose. No, naho tubana mu gisagara burya ni dusa, twe dufise Imana tugenda, ugomba kuidistinga n'abandi bantu quelque part. Ega none abantu bazomenya gute ko dufise agaciro muri Kristo Yesu tutabagaragariza ubuzima twahawe muri Kristo Yesu? Ndakwatuye ko mu izina rya Kristo Yesu uzabwa guhindura amateka in the name of Jesus. Warahezagiwe cyane. Reka turabe ingorane ya mbere idasanzwe. Ni ingorane ivuga ngo abantu tumeze nk'abantu bari muri Yesu ariko batari muri we. Ni kuvuga ngo turi muri Kristo mugabo Yesu ntari muri twebwe. Turi mu mpwemu ariko the Holy Spirit, Mpwemu Yera, ntabwo ari mu buzima bwacu. Icyo nicyo kibazo gihari. Abantu benshi baribwira ko bakijijwe, ko buzuye Mpwemu Yera, mugabo burya ugiye kuraba neza usanga ari ibintu wibwiye. Parce que niba atari ibintu wibwiye urafise ubuzima mu gisagara bariko baravuga kugendana. Warahezagiwe cyane. Reka turabe ijambo ry'Imana ryo muri Yohana igice ca 15 ku murongo wa 5 avuga ngo ni jewe muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri jewe, uguma muri jewe naje nkaguma muri we, uwo ni we yamba cyane kuko atace mubasha gukora mutafise. Very important. Umva avuze ngo nimwaguma muri jewe naje. Benshi bari mu mashengero, benshi bari muri Yesu bavuga ngo turi muri Kristo, ni kiritme. Ariko ni byiza ko turaba mbega Yesu naje ari muri je. Avuze ngo amaze kuba muri twebwe niho twama cyane. Uca wamikirera ubuzima budasanzwe, ubuzima bw'ubwiza. Nta mukizwa, nta mwana w'Imana agitego go bana barozi nibishoboka. Umurozi arakumenya, arakorokereza kuri umwana w'Imana kuto akagura. Iri foko kwintu bikaraka bitwubaha vraiment, iri foko kwintu bikaraka bitwubaha sirivu. Yes of course nakoze mariage ntagira na 10 mu mufuko ariko nangwane misaba nuko bishoboka kubera iki nari nizeye ko nungana w'Imana yavuze ngo ifeza n'izahabu n'ivyiwe. None byanka gute my friend, byanka gute? Narase ko Satani acinyisa ubuzima bwaje. Uno munsi urashaka gufata decision yo guhaguruka ukavyemeza ukavuga ngo désormais ndagize independence. Benshi barakejije ariko ni bafise independence kuba diamond. Arabacinyiza baca ngo Satani yaravyishe ngo yego nashaka gukora iki ngo ariko Satani ngo ashara vyonona. Avyonona nkande uri tongo ry'Imana. Warahezagiwe cyane ko nakwereka yuko hari ubuzima twarose muri Kristo, hari ubushobozi bugaragara umuntu agomba kugenda. Niyo ngorane ya mbere rero, bamwe bari muri Yesu ngabo Yesu ntabarimo.
ni byiza ko wisuzuma nawe umaze imyaka 5 ukijijwe, imyaka 10 ingahe, suzuma urabe nshuti yaje Yesu by'ukuri ari ndani, asangwa ari ndani rero uravuga ibyo ndiko navuga ukavyemeza, warahezagiwe cyane. Ingorane ya kabiri ivuga ngo ni kutamatana n'Imana mu buzima bwacu, kutamatana n'Imana mu buzima bwacu. Ni jambo dusome, ijambo dusanga muri de Timote, igice cya kabiri cya Timoteyo, igice cya kabiri umurongo wa 15. De Timote 2 verset 15 havuga ngo, dusome mu izina rya Yesu Kristo, havuga ngo wame ugira umwete wo kwiha Imana nk'uwamaze kurama, umukozi atarinda guteterwa aramiriza neza mu ijambo ryo kuri. My God, uyu yari umukozi w'Imana Paulo, ariko arabwira umwana we mu buryo bw'impemu, amubwira ngo uzoshike kure, cyangwa ngo ugire ubushobozi ku badayimoni, wame wiha Imana mama, wiha Imana nk'uwamaze kurama. Kwiha Imana nicyo kibuje abantu benshi kugira ubuzima bw'Imana muri bo. Abantu benshi nibiha Imana, biha akazi, abandi bakiha amajambo, abandi bakiha ibintu kanaka bakora mu buzima, akaja gusenga arushe mu masaha 4 saa 5 z'ijoro, agasenga avuga ngo Yesu turagushima, wagire Yesu, ariko arayuza ahubwo si ubushobozi, ubwo arese amasengesho ahindura ubuzima bw'umuntu. Friend, ndagusabye byo kunyumvirize nshuti yaje, kwiha Imana nk'uwamaze kurama ni ikintu kidasanzwe gitubuza ngo buhinduka. Warahezagiwe cyane, genda gusengera rero mu kanya gatoya. Nimba ari ikintu kanaka wifuza kukiba, genda gusengera wizere ubushobozi bw'Imana. In the name of Jesus, wakirisha kwakira mu buryo bw'impemu mu izina rya Yesu Kristo. Warahezagiwe. Amen, amen, amen.